ngere vyo gusubira kubana namwe banywanye mukurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya agushikiriza n'umwanya w'amakuru agezweho muri uyu mwanya ndabandanya kubagezaho vyinshi mbana bateguriye mwe tubakorera ku mbuga ngurukana bumenyi byinshi menyesha amakuru babiriko vyandikwa ndetse nandi makuru turungikirwa n'amasoko yacu arirya nino mu ntara zigiye zitandukanye zigize igihugu Burundi vyose ndabitegura nkabigushikiriza ndabahaye kaze muri uyu umwanya inkuru dutanguriye ko ni y'abakenyezi batatu baba bafungiye mu gasho k'abagabo akaba ari no kwitegeko rya Colonel Laurent Harerimana hari ubutumwa bwagiye buboneka butabariza abakenyezi batatu bamaze iminsi 6 mu gasho ka zone Ndava muri commune Ndava abo bakenyezi bafunzwe ku gikenye ca muramu wabo ariwe Colonel Laurent Harerimana ashaka gukoresha itongo ry'umuryango ivyo yishakiye baramuwe abo bagasanga ko itongo ribanza kugabugwa kuva bano bakenyezi bafatwa ntibarasambishwa kandi bafungiwe mu gasho katandukanya ikibanza cagabo n'ica bakenyezi abo bakenyezi rero ntibagira aho bogera ntibafise ikibanza na kimwe cabagenewe iyi nkuru mu kanya gato muraza kuyumviriza ku buryo burambuye gusa ni agahomera bunwa muyarabana n'umutekano babasuma bamena katedrale ya Ngozi bo baberekanwe n'igipolisi c'u Burundi kuri ono wa kane umuvugizi w'ubushikiranganje bwo umutekano ariwe Pierre Nkurikiye nawe mukaza kumviriza ivyo yatangaje nyuma yo gufata abo basuma akaberekana imbere y'abamenyesha amakuru muraza gukurikira kandi ibiri mu cegeranyo kivuga ko abarundi bakiri inyuma mu vyo guhanahana amahera biciye kuri telefone ngendanwa ikigo c'ubushakashatsi ca kaminuza y'u Burundi rero nico catunganije uruganda rwo kwerekana uko ivyo guhanahana amahera biciye ku buhinga bwa none mu gihugu c'u Burundi mukaza rero kubikurikira muri aya makuru ico ngusaba no kufyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ndabahaye kaze kandi aho umuherereye hose namakuru rero tugiye gutangurira muri ariko avugwa cyane mu gisata c'agateka kazina muntu umusirikare akomeye yihaye nkombi muri zone Ndava yategetse ko abakenyezi batatu bafungirwa mu gasho k'abagabo hari ubutumwa rero butandukanye bwagiye buzunguruka hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi bene bumenyesha amakuru bitandukanye byo bavyanditswe ko Colonel Laurent Harerimana ashaka gukoresha itongo ry'umuryango ndetse akaba yiyamirijwe n'abantu batandukanye bari mu muryango wiwe ku imvo zo gutegeka ko abakenyezi batatu bafungirwa mu gasho k'abagabo umwe rero yoba yaramutabarije agira ati je ndifuza ko mwadufasha gutera kama ku karenganyo katagira izina kariko karakorerwa abakenyezi batatu muri commune Ndava mu ntara ya Mwaro harimwo uwa mbere yitwa Anita Rose Ndayikengurukiye wa kabiri akaba yitwa Angela Ndayishimiye wa gatatu akaba yitwa Rose Hatungimana abavyeyi batatu bahagaritswe ku wa gatandatu heze ku itariki ya 26 kwezi kwa 11 mwaka wa 2022 itegeko rya muramu wabo Colonel Laurent Harerimana bapfa itongo intango ya vyose nebiti Colonel Harerimana yashatse guca mu itongo ry'umuryango kenyezi baramwankira bati ntushobora kuguma uca ibiti uko ushatse mu itongo dusangiye twese reka tugabura itongo hanyuma ubone guca ivyo mu itongo ryawe Colonel Harerimana yababwiye ko ataco bafise bavuga ko we azwi mu ntara yose Mwaro nkwahoze arongoye ikambi y'igisirikare y'Imwaro ahubwo ko agiye kubandanya bica nabo bari mu gasho ntivyatevye babakenyezi barahagaritswe na OPG wa zone Ndava bajana mu gasho ka zone leta isoni ngene abano bakenyezi rero bo bafunzwe ako gasho ntigatandukanye kibanza cagabo nica abakenyezi ni kuvuga ko abagabo n'abagore bafungirwa hamwe ni mwibaze nawe gufungwa abakenyezi iminsi 6 tabahaye naho bogera ikindi rero gitangaje ningene kuva bafatwa batarabazwa ngo bamenyeshwe icaha bagirizwa biboneka ko bafunzwe n'akagazo ka Colonel Laurent Harerimana ashaka kwerekana kari igihangange ndetse nimba ari mukuri ntiyoja mu gutungane bakaburana ni ikibazo rero abatandukanye biko bibaza cyane ku mbuga ngurukana bumenyi kindi babaza ati ni kuva ryari umuntu afungwa
kubera asabye ko itongo ry'umuryango rikabugwa. Karaciye ingani mu Burundi umutegetsi yishingira amategeko yashatse yisunze igikenye yahabwa n'amabanga y'igihugu ko mukuru w'igihugu n'umushikiranganje ubutungane baherutse kubuza gufunga abantu kubera amatati OPG wa Ndava yisunze ke mu gufunga bano bakenyezi. Nibibazo rero biriko vyibazwa n'abantu batandukanye harimo n'abaharanira agateka kazina muntu. Mukuru w'igihugu umushikiranganje ubutungane Domine Banyankimbona umushikiranganje Meride Sabushimika ajejwe ibibazo by'abakenyezi barakwiye no guhagurukira zimahazwa mu gihe rero turi muri ya misi 16 yagenewe kurwanya amabi yakorerwa abakenyezi. Amashiramwe y'abakenyezi yohagurukira kino kibazo. Turetse akarenganyo kavuzwe hano abakenyezi rero ntibakwiye no gufungirwa hamwe n'abagabo kandi aho bafungiwe bo kubahirizwa mu burenganzira bwabo. Niyo nkuru rero agomera bunwa heriko ivugwa cyane mu ntara ya Mwaro muri komine Ndava. Tubandanirize nandi avugwa cyane mu bindi bisata bitandukanye. Tuje mu cy'ubutunzi hari icegeranyo coba carakozwe cerekana ko abarundi badahurumbira gukoresha uburyo bwo kurungika amahera bakoresheje telefone ngendanwa. Muge rero kuri ya 30 Munyonyo kigo c'ubushakashatsi ca kaminuza y'u Burundi catunganije uruganda rwo kwerekana ko ivyo guhanahana amahera biciye ku buhinga bwa telefone ngendanwa vyifashe. Basanze rero Burundi bukiri inyuma ugereranije n'ibindi bihugu vyo mu karere. Nkuko rero vyashikirijwe na Gilbert Niyongabo rongoye igisata c'iterambere n'imibano muri ico kigo bisunze ibiharuro bakura mu kigo c'igihugu gitanga biharuro Istanbul. Basanze guhanahana amahera muri ubwo buryo biri ku bice 11% mu gihe Tanzania ibukoresha ku bice 45%, Uganda bukabukoresha ibice 54%, Kenya nayo akaba ari ibice 69%. Nkuko rero yabandanije abivuga imvito mu bwo buryo bwo guhanahana amahera budahurumbirwa ni uko abantu bafise amatelefoni ari bake canke umuriro utaraboneka ukaboneka bigoranye cane mu gihugu hagati. Ivyo vyigwa rero bizogirira akamaro cane leta mbere y'abadandaza bayo mahera kuko bazoca babona aho baryohora kugira abantu bose bashobore guhanahana amahera biciye kuri telefone ngendanwa bitagoranye. Ese wewe uba ukoresha ubuhe buryo? Gira rero ico ushikiriza ngaho muri comments. Tubandanirize ko yariko avugwa cyane muri EAC ibiganiro vy'i Nairobi. Leta ya Kongo ivuga ko ari amahirwe ya nyuma ko mirwi yitwaje ibigwanisho. Numwe dasanzwe ya leta ya Kongo mu biganiro biriko bibera i Nairobi iragabisha imirwi y'abagwanye itazokubahiriza amasezerano y'Irabiro. Nairobi izoca rero ituzwa n'ingabo z'akarere niko vyatangajwe na Serge Chubango kuri uyu wa gatatu. Umworosha mu biganiro ku bijanye n'uruhagarara rwo muri Kongo abona ko hageze ko ubutunzi bwa Republika Intwaro Rusange ya Kongo bugira akamaro abanyekongo ubwabo. Serge Chubango ni yaciye hirya no hino yagize ati umurwi wose tuzoshira ibigwaniro nisho hasi nyuma y'ibiganiro vy'i Nairobi uriko bikegera uburakare bw'ingabo z'akarere basaba gufata akakamo nkama. Abo bari imirwi yitwaje ibigwanisho bakaba banagize inani n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho batari ngaha bahe ubu butumwa ubu mwanya ukiriho. Umukuru w'igihugu akibasaba bakibisabwa n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bikisabwa n'umugabane wose utaraba nibaza ko hageze koko ko nabo bahamvya abandi mu biganiro ngo ntitugomba kubona ko bene wacu n'abashiki bacu fashe ibigwanisho kumvo iyo ari yo yose bicwa n'ingabo z'akarere kubera ko gusa batumvise akamo batewe. Niko rero yashikirije ku bwace bango kuba M23 tagiye mu biganiro vy'i Nairobi sintambamye mu gutorera umuti uruhagarara ruri mu buseruko bwa Kongo. Yagize ati nashaka kubaremesha ku kintu kimwe ni ivyo tubayemwo ubona M23 bitazohagarika ibiganiro vy'i Nairobi. Ivyo biganiro ntivyatangujwe kubera M23 niko iyo ntumwa idasanzwe Kinshasa yoba yarasiguye. Nkorosha mu ruhagarara rwa Kongo wewe abo nako hageze ko ubutunzi bwa Kongo bufasha abanyekongo ubwabo. Uhuru Kenyatta agahamagarira abakongomani ko aribo nyene bategerezwa gutorera umuti ingorane zabo akababazwa n'uruhagarara rw'urutavana ko rwatumye igihugu kija mu bukene. Turazi neza ko bene bacu ba Kongo hari
hari intambara y'urutavanako haraheze imyaka irenga 20 hariho abana batarigera babona ishure kubera intambara hari abagabo batarigera baronka akaryo ko kurema amatongo yabo kugira ngo bikure mu bukene batewe n'intambara hari n'ubutunzi buri mu kuzimu buriko bwimbwa n'abanyamahanga kubera intambara abanyamahanga rero nibo batungishijwe n'ubwo butunzi mu gihe abana babo badashobora no kwiga abakenyezi badashobora kuronka ibitabo canke ahandi hantu heza ho kwibarukira abantu nabo babayeho nk'impunzi mu gihugu cabo bwite niko rero Kenyatta yoba yaragaragaje umubabaro mu gihe rero indongozi za Kongo zibandanya kwagiza u Rwanda gushigikira mu 2023 aho zari umukuru w'igihugu ca Kenya yahanuye ivyo bihugu bibiri byo mu karere nk'ibiyaga binini ko ababanyi bategerezwa kubana vyanka vyakunda turashobora kwitora abagenzi ariko Imana ntiyaturetse ngo twitorere ababanyi niko yongeye ko kuri wa gatatu rero umukuru w'igihugu Paul Kagame yaragarutse cyane ku migenderanire mibi hagati y'ico gihugu ciwe n'ico gihugu kinini cyo muri Afrika yo hagati bibaza ko abashobora kubandanya baduca amababi kubera turi insina ngufi ngo bahungu ntimuzi urugero mwihendera ko niko rero yashikirijwe mu Giswahili no mu Congereza avugana agashavu ari no mu birori byo kurahira ko mushikirangari mucasha w'amagara y'abantu mu gihugu c'u Rwanda nashimangiye akomerwa mashi n'abashinga amateka ati abo bantu baza ko turi insina ngufi bagenzi ngo bazobona ko bihenda mu mbaga zacu ntitujya uburyo ariko amayira tureyafise niko rero boba barashikirije Banyi bacu ndabakengurukiye cyane ko mukurikiye aya makuru ico ngusaba no kufyonda kuri subscribe canke sabone ntari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi abe kugira badacikwa na yose dushikiriza nga kuri imbonesha kure murakoze kandi Imana ibahezagire